You ladies and gentlemen, madame et messieurs, mabibi na mabwana, suye kubaha ikaze ni karibu mukuri nuja entertainment, suye kubaha ikaze ni karibu kuri mu kiganiro turashoboye. Yes, neza neza mwamaze kunyumva nije muri for the MC Voice of the Money, Makbasa Peacekeeper, motivated champion here Troje Animal Odesire na mutara subscribe hano kuri nuja entertainment. Uyikore kabisa tujana mu biganiro vyiza vy'umuziki n'abanyamuziki muri rusange. Yes, urazi ko mbafise neza neza exclusive news. Ndazi hari amajambo mwabonye menshi Sadbi yagiye yandika, ariko abaririmbyi bagize ico babivuga ko nivyo tugira tugaruke ko ese ibintu Sadbi yatangaje ko barukuri, kuko yavuze ati neza neza muri experience y'ibanagize muziki mu mpuzamakungu nize ko mu mwaka nize mu mwaka uheze ko umuririmbyi artiste wanyawe adasohora indirimbo mu kwezi kwa mbere. Nivyo tugira tugaruke ko ndazi ko tuza kubiganira ko kandi bimeze kumera neza cyane n'abaririmbyi bagize ico babivuga ko tubagaruke ko mbega bimeze gute. Asseyez-vous confortablement et c'est parti. Voilà, nuko sinameje kubivuga none mugabo neza ko mwabibonye none mugabo King Sadbi ko yavuze ati neza muri experience n'ivyigwa by'umuziki mpuzamakungu nize mu mwaka uheze ko umu artiste wanyawe donc souligne wanyawe adasohora indirimbo mu kwezi kwa mbere. Umuririmbyi Romatini yavuze ati neza yaciye anyaruka aravuga ati asake feel with kill drop in Jan no them by you. Ibi biboro bisigura ati meme na asake na Wizkid n'abaririmbyi mpuzamakungu n'abaririmbyi beza n'abaririmbyi bakuze mbere no kubana kurusha, ariko barasohoye indirimbo kandi yabaye hit. Tuza kubona n'ayandi majambo y'uwiswe with designer yagize ati Burundian artists tuze turareka ivyimviro by'ubulokale kumbuga ibuka ko mukurikirana nabo hakurya n'aba artiste bagusumba kwisi barasohoye indirimbo kandi ziba ma hit songs kwisi. Hama nawe wavyigiye nakahe karorero abana bakiri hasi bifuza kuja mu muziki bo kwigirako ino new generation guys. Ndazi ko mwabonye ino new generation tarikiraha agahengo novuga no musore uno mugabo Sadbi, kwera ko uno mu Sadbi bro hari n'ikintu yaciye yandika coco ndakonfirma nawe kuko ni ikintu gikomeye kandi nivyo mwabonye. Yaciye yandika Sadbi yaciye yandika poste zanje zirakuza abasani banyu zikabaha content mugaheza mukabagereranya nanje putu toka je ndabarema ndi level zambali. Iki kintu coco ndashobora gukonfirma koko arico, kuko niwa muririmbyi atanga content ku baririmbyi, kubamenyesha makuru, kuba promoters bagiye batandukanye, ikaba content ikomeye, ikaba content iza kumara indwi yose. Ino musi amajambo yavuze niyo tiko turagarukako ni content yatanze. Ino musi abaririmbyi bagize ico babivuga ko tugira turabe ese umuririmbyi kugira ngo tugaruke kuri Sadbi kugira umuririmbyi avuga ati umuririmbyi wanyawe ntashobora gusohora indirimbo mu kwezi kwa mbere biba vyagenze gute. We yavuze ko ari experience y'ivyigwa yize ko umuririmbyi komeye adashobora no vuga ngo kuba ari kuri indirimbo. Twarabonye indirimbo za Diamond Platinumz bakoranye n'aba ba Bruce Melody zarasohotse, turabona izo z'aba Wizkid n'abandi baririmbyi benshi bakomeye zasohotse. Ati mbego yisunze iki kugira ashobore kuvuga ayo majambo. Sadbi n'umuririmbyi novuga ngo mukuru icambere na mbere, reka tuvyemeranye neza guys ko ari umuririmbyi mukuru, n'umuririmbyi atanga content mukibuka kukanona ko nyine mukibuke ko ashobora kuba yavyanditse avuga ati reka ntange content bavuge ngume nzunguruka. Uno mujama afise politike y'ukuntu ashobora kugira kuguma ari mu bantu. Ino musi umuririmbyi aza gupostinga ifoto gusa bivanye n'igikorwa girare kure, mugo umuririmbyi wanyawe agumana atanga content. Iki kintu naco nyene mu gisuri nyashobora ko yavuze ati reka nandike kugira ngo ntange content. Abaririmbyi baci bamwataka Dramatic twarabonye with designer tuwo twarabonye avuga ko neza abana bakiri batuti mbega bo mwigira kiki ashobora kuvuga ibintu nk'ibyo.
abo baririmbyi kandi bose bavuze n'abaririmbyi basohoye indirimbo nko ku kwezi kwa mbere kuko turabonye yitwa nta gatima ya Dramati yarasohotse, twarabonye niyitwa iyi basoranye na ba Linoji na Linoji hamwe na Melanin Boy yarasohotse nko kwa mbere nyene. Ni nayo mpamvu ari nabo baririmbyi baserutse mu kuvugira ico kintu kuko ugerageje kurabe nta gatima ni song imeze neza cyane kandi iri hit. Ijya ndimba with design ndimba basoranye n'aba ba Melanin Boy na ba Linoji ni ndimba imeze neza cyane kandi iri hit, bivuze ko bashatse kumubeshuza bavuga ati iki bintu sivyo. Ino new generation kumuririmbyi nka Sarbi biba bigoye neza ko woza uvuga ibintu kuko Sarbi ibintu nta kintu na kimwe cyo mucinoge kuko yarakunda no kuvyivugira avuga ati jewe ubundi ibintu nta kintu na kimwe cyo mucinege kuko vyinshi muri vyo narabibonye. Ino musi rero abaririmbyi nk'aba ba new generation bariko bataka Sarbi neza na neza ku post yagize nibo baririmbyi je mbona nabonye bagize ico bavuga, nibo nabonye kandi nabo nagarutse ko mvuga ati nibo basohoye indirimbo mu kwa mbere, bivuze ko bariko baragira nte bomeshes. Ariko ane public uno mujama ari umwe mu baririmbyi batanga content ico umuntu atacemera simvuge ngo ntamukunda, ahubwo ikintu umuntu atacemera uwo sumuntuze nuwanka iterambere ry'umuririmbyi kubera ko muribuka nijya nakige gikorwa gerutse kubera kuri stade igihe bariko barugurura stade ko yatanze content rujya rubanza ruca rurashuha ruzamwe abantu benshi bari biteze ko n'umusaza Sarbi aza kuhaboneka, rero vyace bigira publicity yaciye agira publicity renze bigira visibility renze cyane gose kuko yagiye kubana cyanga content kubamenyesha makuru no kuba promoters batangura kubiposting. Guys rero nuko bimeze, ariko sinibaza ko ivyo yavuze reka unconclusive sawa sinibaza ko ivyo yavuze koko ari vyo kubera ko ibishinga nta vy'indirimbo zasohotse birahari. Ashobora kuba ariko aratanga content siniko ndamujajinga me ivyo yavuze nibaza ko mbivuga nga ntari sivyo afise impamvu yabivuze, ariko jewe uko ndabibona siko mbibona, uko yabivuze siko mbibona kubera ko indirimbo zarasohotse ari nyinshi kandi ziza kuba zigira success zidasanzwe ku baririmbyi bazisohoye. Rero ikintu yavuze nibaza ko yari karatanga content navyo birashika mu muririmbyi n'umu artist neza na neza ashobora kuba yari karatanga content kugira ngo akomeza avugwa. Yes rero nuko yereje mo for them silver soft man makbaso peacekeeper motivation champion ntorojwe animal orders neza ari kuri Nuje Entertainment namutoko subscribe ikore neza sharing hano kuri Facebook eje muri Fuwira hamwe na Nuje Entertainment kuri buga kwa YouTube bizadusubira mu biganiro bigiye bitandukanye no kuri Nuje Entertainment. Mwakoze cyane, hasta la vista.